mugabo ibintu byose, ingwara zose ntizituruka ku byo ziturukako, hari n'izituruka kwa sekibi, kandi arizo mumenyereye, arizo musanzwe muzi, mwize mu ishure canke mwanyomojemwo, mugabo ugasanga aho guturuka kuri ku byo ziturukako n'amashetani yabiteye. Umunsi umwe bandaniye umuneve yari amaze amezi 2 adafungura, yari amaze kandi indwi 2 adasohoka. Gusohoka muravyumva, ataja kuri Grambezo. Nukuvuga mwayo mezi 2 ntiyafungura, nibaza ko byateye vyibloka. Jewe rero aje bagira association y'abarozi baja hamwe. Umwe rero muri bo aca afata ingingo, uwari yamuroze aca afata ingingo yuko atazigera naho bizogenda gute. Urumva, turasenga, uravyumva, kugezaho Imana ibabara. Sinari nzigiye ko Imana ibabara. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Bavukanyi, turi mu rugamba. Ibihe turimwo turi mu rugamba. Kandi nk'uko Paulo Mweranda abyandika abibwira abanya-Efezi, abo tugwana saba inyama n'amaraso. Iki gikorwa mwiyumviriye ko mwokwigishwa inyigisho ijanye no gusabira abagwaye, nticari kuba igikorwa gisanzwe gutyo nk'uko ibindi byose muhora mubigira. Naco gituma mubona twabaye mu rugamba. Jewe nkiri berger diocese naragize urugamba ngo aba intercesseurs n'aba jejwe isabisho, direction de la prière, bigishwe ingene bosabira abagwaye. Mugabo igihe cyose nagerageza kugira ngo bikunde, byaca byanka nkitanguye. None rero sintangaye kuba kugeza ku munsi wa 6 narinzi buno butumire, mugabo kuva ku wa 6 gushika uno munsi bergere ya telefonye imisi isohotse, nisohokeye imisi yo ku mugoroba, ngire rero ninjire mu gicaniro n'abandi banaguye muri Mutima Mweranda ngo nce nijandajandira. Muravyumva, mugabo ntimugire ubwoba, mumenye ko turi ku rugamba. Mugabo muvyo nobabwira, inyigisho narayiteguye kandi ndayitegura ndabipfuza ko mwoyakira. Nico bituma nankiye bergere ko sinshobora kuza ngo ndababwira ubuntu bwo kubahendahenda kandi inyigisho ihari. Naciye nirukanga muhira, kandi kuva mu Kinama gushika mu Carama kubera ibarabara bari cacaguye, ntigikorwa coroshe mugabo byakunze. None ndagomba ndabasabe mugwana urugamba wo gusohoka kujya mu muryango. Ni sawa? Mu mutima nk'ubu hariho hamaze kuza ivyo tuma mugenda. Mugabo no kugwana urugamba. Ijambo ry'Imana Mukama yaduhaye ryishimikiro niringo ku mugoroba, ni muri Matayo 18 kuva ku murongo wa 16 n'uwa 17. Ku mugoroba bamuzanira biziziwe n'amashetani, nyamashetani ayirukanisha ijambo ryiwe, yongera akiza abagwaye bose. Iryavuzwe n'umuhanuzi Izaya riraranguka ngo yarafashe ubumuga bwacu arigereka k'ingwara zacu. Bavukanyi, muri iryo jambo Yezu yazaniwe abantu b'ubwoko bwose bagwaye. Bamwe barabiziziwe n'amashetani, abandi barabagwaye izindi ngwara. Ngo abagwaye bose, abakiza bose, yabakijije bose. Nimuzobura guhura n'umuntu akubwira ngo ivyo ntibabisengera. Turi kumwe? Nimuzobura guhura n'umuntu akubwira ngo ibi turabizi ngo nibinaka, bireke kubisengera.
yewe bergere uwo ngaha Emanuela bamwe ntibamuzi kuko ari bashasha, yarigeze kundungika mu butumwa mu Buyenzi bagira effusion. Ico gihe twinjira turaheza ubutumwa, kubera ico gihe niga muri INSP, numva mbona irigara ry'abandi bavukanye biga twigana, ndanja guhagararamwe. Mpagazemwo numva mu mutima ngo aho niwoja gufasha abandi ubutumwa. Jewe ndi mu iparuwase ya Buyenzi, ndumushitsi muri yo. Ubutumwa nari nagiyemwo bergere yari yandugintsemwo nari nabuhejeje. Numva mu mutima ico. Mugabo nkumva indani muri sare hariko haba abantu bariko barasabira abantu bajya baba agite kubera imitima mibi. Nca mvaho aho simvuze urugamba rwose nagwanye kuko naguma numva ubwo butumwa n'uwe tweko twahejeje ubutumwa. Mu nyuma numvise ako gatima kaje igihe gatatu, nca mvaho ngenda aho mw'iyo sare, nshitseho ntangura kwiyumvira none aba bantu ko bariko basabira abagwayi sino mu iparuwasi wacu je cangira gute. Nshitseho ntangura gusenga, jewe cangira Alange mu mutima, abandi bariko barasenga bagira irozari. Ubwo nyene haca hinjira uwundi muntu aje kuvuga ngo uwo muntu ngo nuwi wacu ngo turamuzi, ngo ivyo bimufashe ngo tuca tumuzanira ngo amata y'ikivuguto ngo bikaca bihera. Ni sawa? None rero ibyo tuje kwiga nuko nshira hagati igihe rero ndiko ndagira Alange, uwo urumva bwiyabo baca barahagarika irozari barimo. Jewe nguma muri Alange ca ntangura kuvuga ubwongoshwa. Mu mutima numva yuko notora ijambo. Nari natwaye akajya injiri. Nzinguruye gutya, nzingurura ahantu havuga ngo ntimushobora kumarana nanje n'isaha nimwe, nimusenge nimugwe mu mosha mabi. Ndiko ndarisoma buke buke, simwi paruwasi wacu, ntangura kumva mu mutima aha ngira iki none. Mu mutima numva ko mbwirizwa kurisoma gose, cyanda avuga gose nimushobora kumarana nanje n'isaha nimwe, nimusenge nimugwe mu mosha mabi avec autorité. Nza numva babantu aho ndababwiye ico bokora, nza numva babandanije hamwe bariko barabandaniriza. Nanje rero cangira inguvu zo gusenga ngira iyo Alange narimo. Ndiko ndabavuruga, ndiko ndayigirira mu mutima, je nafukamye nabo barahagaze. Mbandanije wa muntu tuza twumva tanguye kuvuga ngo kano kagesera ngo niko konyene mu muryango katwononeye n'ibindi ngo twaragateje n'amaso ngo kama karamenagura amarori ngo kibazo ngo kugwaya amaso ngo nitwebwe ngo nituzigira tugaha amahoro. Mwiriwe neza mbere nari nabaramukije sabwe. Hari igihe umuntu agwara miyopi akacagira ati mbe Bireha niwe twatanguye kumva avura miyopi, ati Bireha ni wahana. Mugabo ibintu byose, ingwara zose ntizituruka ku byo ziturukako, hari n'izituruka kwa Seki, kandi arizo mumenyereye, arizo musanzwe muzi, mwize mu ishure canke mwanyomojemwo. Mugabo ugasanga aho guturuka kuri ku byo ziturukako n'amashetani yabiteye. Ugusabira abagwayi, Izaya yari yarabihanuye mu kigabane ca 53 kuva ku murongo wa 4 gushika ku 5 ngo yamara n'indwara zacu yari yikoreye, ubabare bwacu nibwo bwari bwamuremereye, natwe twamubona nk'uwaguweko n'igihano, uwahanywe n'Imana kandi aruhijwe, ariko we yasogoswe kubera ububisha bwacu, asyokogwa kubera ibyaha byacu. Igihano kituzanira amahoro caguye kuri we, inguma ziwe nizo zadukijije. Alleluya. Uwo Izaya yabura yari Yezu wenyene ubwiwe. Imana irafise urukundo kuko yaremye
kandi ntakidakora kugira ngo agume mu isezerano yamushatseko. Ibihe bya kera yaciye ku mwana wa ibihe bya kera kugira ngo ubone umuntu ko akize byaragorana cyane. Mbere no mu bihe igihe Yesu yari yaramaze kuyimenyesha isi, mu Burundi tukizi no mu isi tukizi ko Imana tutarakira Yesu tumenye uwo ari we, kugira ngo ubone igitangaro wabwirizwa kubanza kugira urudo. Mugabo tumaze kwakira Yesu tukamenya icari, tukamenya icamuzanye, twaramenye ko ingwara zacu arizo yari yikoreye. Iyo tumenyereye ko arizo yari yikoreye, turaheza tukamuhamagara akatugwanira, kuko Imana yamurungitse ngo acungure uwo yaremye, ntamureke ngo apfe akagirire. Yaciye rero ku mwana wayo, yamara kuva tubaye abana bayo, natwe yaduhaye ububasha ko nitwizera mu mwana wayo bwite tuzoheza tukarangura nk'ivyo yarangura, nk'uko mubisoma muri Mariko turaza kubigirako. None nibiki bisabwa kugira ngo tusabire abagwayi? Ubwa mbere igisabwa ni ukubatizwa. Mvuze kubatizwa womenga ni ibintu bisanzwe. Ibatisimu twahawe mbere ni konfirmasiyo itaranaza. Ibatisimu yonyene wewe wahawe, jewe nahawe, irakwiye kugira ngo nshobore gusabira umuntu agwaye. Ngo abamwemeye bakabatizwa bahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Yohani gabane ca mbere umurongo wa 12. Ariko ngo abemeye, ibizoranga bazoba bemeye, murabona muri Mariko gabane ca 16 umurongo wa 16 nyene, muca mubona abemeye. Ngenda habarabi avuga ngo abazoba bemeye, ngo abazoba bemeye, ngo ibizoranga abazoba bemeye nivyo vyibi: bazokwirukana amashetani, bavuga izindi ndimi kw'izina ryanje, bazofata inzoka mu minwe, banywa uburozi bwica, ntihagire ico bubagira. Nibagaranzurira ibiganza ku bagwaye, abo bazokira. Muvyumvirize neza, uwuzokwemera akabatizwa azorokokwa, uwutazokwemera azocibwa. 17 ibimenyetso bizoranga bazoba bemeye nivyo vyibi: ubwa mbere bazokwirukana amashetani, ubwa kabiri bavuga izindi ndimi kw'izina ryanje, ubwa gatatu bazofata inzoka mu minwe, ubwa kane banywe uburozi bwica, ntihagire ico bubagira, ubwa gatanu nibagaranzurira ibiganza ku bagwaye, abo bazokira. Aleluya. Mbariza uwo muri kumuti, mw'ivyo byose wewe urangwa n'iki? Mwarabatijwe, muremera, muri ivyo byose murangwa n'iki? Wewe urangwa n'iki? Ndabisubiremwo wumvirize ikikuranga. Icya mbere bazokwirukana amashetani. Mbariza uti wewe gute? Mbariza. Ubwa gatatu bavuga izindi ndimi kw'izina ryanje. Hariho abantu muri twebwe, mvuze muri twebwe mu kinama, sharange utobabwira, priere arange utobabwira, agira ati ivyo bintu nibifyorogoto, genda umuseriye nzosenga ivyo numva. Cyo ni cya kangahe? Cya kabiri. Cya gatatu bazofata inzoka mu minwe, sabwe banywa uburozi apana uburozi bumera nk'ubwica, bwica siri bwica, mugabo ntacyo buzobagira. Ubwanyuma rero nibagaranzu nibyashika murabona ibi biganza by'abemera ababatijwe,
nibagaranzurira iki ibiganza ku bagwayi abo bazokira. Ikibi no gushira ku mutwe ahandi urashira ko ibiganza byawe umuntu agakira. Umunsi umwe banzaniye umuneve yari amaze amezi 2 adafungura, yari amaze kandi indwi 2 adasohoka. Gusohoka murabyumva, ataja kuri Grambezo. Nukuvuga mwayo mezi 2 ntiyafungura, nibaza ko byateye vyibloka. Jewe rero aje barambwira bati uwo mwana mugabo turabona ko agwaye ibintu bidasanzwe. Urumva arashika muhira, ndabwira abo muhira ari hehe, genda uraba araryama. Nawe bari bamuzanye bateruye, bashika aho yararyamye sinabona ko haryamyeyo umuntu atari umutwe gusa, wamenga ni pasteke bashizeyo. Mu nyuma ndababwira nti uyu muntu rero nitumusabira, nimuze tugende dufungure duhage. Duhaze tuce tugenda turafungura turahaga. Duhaze rero tuja turagenda kugira igisabisho cyo kuryama, tuca tukigirirayo. Dutanguye turasenga, haheze akanya ubushetani butangura kwisarumba ngo nakare ngo ntibishoboka ngo ko biga bose. Ni murahumba baje. Tuca tujako turasenga, nkumva utwana twanje turiko turavuga, ndiko ndavuga nti ndabarungitse musi musaraba ku izina rya Yesu. Nabonyene bakati bavuga uko nyine nanjye ngaca ngira ingufu twe na madame. Uwo muntu saa 9 y'ijoro yabyutse agiye muri toilette, yavuye yaja ku meza mu ijoro nyene. Urabona kubera Imana turafise ububasha mugabo kubukoresha. Reka mbarize umaze kubukoresha mugabo nibibura kononekara mu nzu bikanka gose bikacika urudubi kandi ari huri warabatijwe kabireka bikagumuko. Ibisabwa nariko ndavuga ibisabwa bwa mbere kwari kubatizwa, ubwa kabiri kuguma mu Mana. Naho wobatizwa ntibikwiye mugabo kuguma mu Mana, mvuze kuguma mu Mana ibintu byose bitugumiza mu Mana. Mbega ibitugumiza mu Mana nibiki? N'amasakramentu yose duhabwa kenshi. Amasakramentu duhabwa kenshi adutuma tuguma mu Mana. Aho nta byinshi mvuga ko kuko umwanya nturagenda mugabo uraza kugenda. Usenga ukwiheba ukagumana inema yeza mu masakramentu. Ubwa gatatu mu bisabwa kuzigama amajambo y'Imana. Turi kumwe? Hari igihe ushika imbere y'amashetani akagusuzugura udafise ijambo riri ku mutima ry'Imana. Yesu ngo mbega mwumvise ngo yagirana ngo yayirukanisha ijambo ryayo. Umunsi umwe twariko turasabira umuntu agwaye mu Kinama. Uwo muntu baramuroze. Mu nyuma babonye turiko turagira urugamba, baca bagira association y'abarozi, baja hamwe. Umwe rero muri bo aca afata ingingo, uwari yamuroze aca afata ingingo yuko atazigera naho bizogenda gute. Urumva turasenga, urabyumva, kugezaho Imana ibabara. Sinari nzigiye ko Imana ibabara. Urumva uko dusenga mu nyuma harateba harapfa n'umwana wiwe kubera igisabisho. Sabwe umwana w'uwo murozi ngo banyiciye umwana. Twebwe ntituzi ko ari umwana, ntitwari tuzi ko ari umwana canke ko ari biki. Ngo banyiciye umwana, ngo ibintu byose barungika ngo bica bitera ngo bimugirira nabi. Yapfuye ngo naho bazogirana sinzorekura kubera igisabisho. Aho twebwe twabyumva biriko mu byumve neza ibivugwa n'amashitani byose cyukuri. Twaverifya kubera ku mutumba bako ari iwabo w'uwo muntu
tukabaza mbega hari umuntu baheruka kwitaba Imana muri uriya muryango? Ati hariho umwana ariko gupfa. Turi kumwe? Ni ukuvuga ububasha bw'igisabisho burashobora gukora kugeza ku rugero twebwe tutabyibazako, aho harageze igihe dukoresha amajambo y'Imana mu gusenga. Kuko amashitani arashobora kumenyera ugasanga irozari uyishitsemo, yo ati aho ni wacu. Ku mashitani bita les esprits humains, bijya vy'ibirogano kenshi birashobora no kuvuga ibisabisho byose bitekanye atana ingorane, bigasaba kubihindurira ingene usenga. Yezu rero ati nukuri ndabibabwiye, uwunyemera azokora nawe nyene ibikorwa nkora, ndetse azokora n'ibiruta. Aleluya! Kuko ngiye kwa Data, nkaba nzogira ibyo muzosaba byose kw'izina ryanje, kugira ngo Data ninazwe muri Mwana, nimwagira ico musaba kw'izina ryanje nzokigira. Yohana 14 murongo wa 12 gushika kwa 14. Ni vy'ukuri muri iri jambo ngo uwunyemera, muranyumva? Uwunyemera arakora. Mu ndwi iheze twari mu butumwa, ntacyo imashini yandika umikora, kandi natwebwe tuguma turiho, sivyo? None Makebuko ryari ihuriro ry'abanaguwe muri Mutima Mweranda muri Vikariya. Hanyuma muri iryo huriro ndiko ndavuga ku kwemera, abanaguwe tuguma tubona umenga n'abantu bemera. Umuvukanyi umwe turagira igisabisho, haya duhejeje inyigisho, umuvukanyi umwe bukeye acaza kumbwira ngo Berge, ngo nagomba ndaguha umutwaro, urumva ngo jewe ngo namaze imyaka n'iyindi ngo ntasinzira, ngo none ngo nagomba ndagusabe ngo uzonsabire. Urishiri ufatiye ku gisabisho twagize, wewe waraye udasinziriye? Ngo narasinziriye. None ushaka iki? Tugire Kristo. Jewe sinarinzi ko atasinziriye cye yasinziriye, mugabo kubera ukwemera kandi nzi ko Imana yaje, mvuga atagukekeranya, igihe ndabyumva mu mutima ni sawa. Kamubaza, wowe waraye udasinziriye? Ni warositira? Ngo yakwera ngo iri joro unarajya. None ushaka iki? Shaka gumura umutwaro cyawe waraheze, kindi ushima Imana. Muvyumve neza, muri iri jambo havuga ngo uwuzokwemera, cyangwa bamwe ntibavuga ngo uwuzokwemera. Muravyumva? Ni uwugirana. Hariho abantu barindiye kuzokwemera ngaha, kandi bariho, kandi banaguwe barindiriye kuzokwemera. Mana, ukazara mu kunkoreye iki kintu, nukuri nzoca nemera. Suko none nkamenya mw'ishuri nzoca nemera, nkava imbere y'ibyo nuba ntiwemera tout simplement. Si abazo ni abemera ubunyene, nabemera ubunyene, si abazokwemera, si abazoba bamaze imyaka baremeye, si abemeye. Hariho abantu bafata ko ari abantu, twebwe uri umupeti reka kutubwira twe turabakera. Nk'ubu nka mama Dinye, nk'ubu arashobora kubabwira ati mwe muje muri kaminuza ubunyene niho mukimenya Imana, mwe muce muzana ibintu byo kuvuga ko tuza. Oya, nuwemera uno munsi, si uwemeye kera. Oya, nuwemeye uwu munsi, uwunyemera, c'est le présent. Turi kumwe? Ariko kandi ntabwo ngo abazoba barongoye abandi ngo nabo nyene bazokora ibikorwa nkora. Murabyumva? Ngo turindire ko ari bergere bizohava bikunda. Oya,
bergere afise inema yo kuba bergere ngo babere umusuku mugabo ibindi byo kugira ngo mukore ibikorwa ibitangaro si bya bergere oya ni ibyo uwemeye wese si ibyo abasizwe amavuta aya canke ariya ibi duhora twumva ngo nakari k'amavuta muravuze maze kubwumva bamwe bati n'amakoto n'amaoki mugabo mubimenye neza ko hariho abaja kugura amavuta muri za Afrique du Sud na za Nigeria bakaza kugura ububasha muri aya ma eglise mwumva les églises charismatiques dongo bigira ngo bafise ingabire ziruta iz'abandi karagaciyemwo ivyo sinobi ariko kandi ngo azokora ukwemera kuzajana n'ibikorwa ntazoryama azokora nk'ubu hariho abamaze gutaha mbere twaherukana kera bumvise ngo bazoba bafise umushitsi bakaca baza uwemera n'uguma ku gikorwa aguma akora ukwemera Yezu rero ntugire ministeri uranguriramwo ubutumwa ni nko kuba umuzezwa bintu ugaca wigira umusezi canke umutunyi twebwe turabemera tuzokora kandi tuzokora hose atarubibe akavuga ati rero azokora ibikorwa nkora mbere nibibiruta si ibikorwa yari asanzwe akora oya azovuga nka Yezu azogenda nka Yezu aheze aca ategeka nkande nka Yezu azokora vyose nka Yezu atari wa wundi bimwe akora nka shetani aca arondera gukora ibindi nka Yezu ni sawa akanya kamwe akora ibintu ugasanga muri chambre iwiwe mbega hariho ababa ngaha muri campus bataje ugasanga chambre yiwe niyo bemporteramwo ugasanga oya reka ngeza murabizi nukuvuga abwirizwa gukora ivyo data akora akavuga ivyo avuga ngo Yezu rero arabishura ati nukuri ndabibabwiye mwana kubwiwe ntacakora atari ico abona data akora kuko ico data akora na mwana gikora nkako data akunda mwana kandi amwereka ivyo wenyene akora byongeye azomwereka ibikorwa biruta ivyo maze mutangare nk'uko data azura abapfuye akababeshaho niko na mwana aho ubuzima bo yishakiye mubyumve neza muri iri jambo uko data akora niko mwana akora kandi niko abemeye mwana nabo bazokora ikindi gikenewe ni ukwemera kusengerwa canke uwusabigwa imbere yuko nshika kukwemera kuwusabigwa mubanze mwumve neza mwumvise ko nashingiye kukwemera na kamere y'uwo kwizigamira mu mukama kuja mu gisabisho nimutekane ngire nsozere kuko mwoziga mu kwemera no kuguma mu mana ibindi nta ngorane haraheza rero hagasabwa ko uwo muntu ugiye gusabira bikunze uba wamugiriye ekute ukamwumviriza kugira ngo umenye ugire discernement y'igikwiye n'igitunganye yamara mu byumve harashobora kuba igihe utaronka umwanya wa ekute ukaruhinda murabyumva kuruhinda ngumagaruka ngaha nyene nkiri ngaha nyene kwiparuwasi jewe Berger Emmanuel umunsi umwe abavukanyi bari ngaha baraza umuvukanyi yitwa Leticia ego
yiga muri kaminuza ari umwigeme byakunda kugora gose. Umunsi umwe Berger ndamutelefona ndamubwira nti bambwiye ko Leticia kuva mu gitondo yari yahindukiye izosi riraba hariya, nti none tugire gute? Berger acambwira ati kw'izina rya Yezu ndakurungitse genda kuraba. Anungitse kugira ante kuraba, nja ndagenda nshitseyo nsanga uwo muvukanyi yapindara yaraba hariya. Ibintu ufite kugira ngo ubone ibintu ko ari amashetani, haba ibintu byerekana ufite umuntu wese adakomeye agerageza kwerekana ko akomeye akoresheje ibyo ashoboye. Sinzi ko mu nyumva, umuntu wese adakomeye agerageza kwerekana ko akomeye akoresheje ibyo ashoboye. Igihe kimwe niga nko mu 8 nigeze kubona urugabo rumfata nabi, nanje nkabona yuko ntorushobora kabisa. Munyu umugore rugabo ndiyumvira nti ko turi mu bantu rero ntaco ruzakungira, ngenda rubwire ko rusubiriye ndagwereka. Chanjaku ni jewe usubiriye no kwereka. Ati wewe jewe ntunzi. Oro ndiyumva yuko ndi tekeri jewe wewe je no kwereka. Uko rero yanyegereza niko nagumangira akanyarigabo ni abantu barambona nerere nza numva randumuye ingumu. Kuva ubwo sinzosubira kuvuga ngo jewe nukuvuga uzoraba umuntu ataca amazi uzubona kariko kari babura ngo ndakwereka jewe ngo ndakwereka hari gihe gatera gasubira inyuma ngo ndakwereka. Umupasiteri umwe ngo niwe ngo yari karasenga ngo avuga ngo mbwira umusozi nk'uko Yesu yabivuze ngo uje kwiterera mu kiyaga, ngo aca Jack ngo wa musozi we ndakubwiye genda witerere mu kiyaga, genda witerere mu kiyaga. Umusozi uriyankira ega wa mupasiteri ati utagiye genda genda. Tugire Kristo. Babonye avaho yiruka kuko yari yamaramaye ariko yerekana bimaji byiwe yibaza ngo aho ngomba kugaruka ni he. Birakenerwa kugira discernement, bikunze ko uhera kuri écoute biba byiza kugira ngo wumve mbega uyu muntu ibi bintu nibiki. Hari gihe wumva uwo muntu urugero amashetani ariko ko ari urugero udashobora kugira ngo ugira usabire ukacugira uti uyu nagasabisho ko kumuherekeza gusa ico bita prière d'entretien. Urabona entretien gusa kugira ngo ntagirire umukama zorabe ingena mugira, ubundi singire nirukana ayo mashetani ntaco no yashoborako. Turi kumwe ariko kandi mwako gasabisho kubw'ubuntu bw'Imana arashobora no gukira muriko. Ubona umenga uri kuragira utuntu tworoshe kuko Imana ukuntu imeze irashobora gufata mu ntege nke zacu akaba ariho yerekanira ubuninahatwa bwayo. Nikibigenza ico gihe rero ngiye nshikira yabana n'abakobwa bandi bose baba Pentecote, ntangura kwibaza nshitse muri bo nk'aba Pentecote jewe mvuga iki? Deja bandungitse ndi jenyine ndabona ko ari amashetani, none mvuga iki? Nca ndiyumvira numva mu mutima ahandi ho umusengera ku izina ryawe, si ku izina rya Yesu sabwe byase si Yesu none bikunze si Yesu none sivyo none. Yanavuga nti Leticia hindukira ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Ndambona arahindukiye. Nanje aho nabivuga ngirane mbega bidakunze canjaye ariko abapagani barantwenga bo baramenye Imana buke buke mugasi cyane, kuko umenya Imana gusa ntumenye umuvyeyi Bikira Mariya
bari gicuda rero ndiyumvira ngize dawa twese bajaza guca batangura ko ngo wamvise babana yapfuye guhindukira ndababwira none nta kwemera mufise ngo murinde kuntuma ndinda kuzino kubera garuka nta kwemera mwe mufise nanje niko ndagira ni mukama tugire Kristo ni by'ukuri umukama wenyene arashobora kwimenyesha biwe ingwara zituzako kugira ngo zerekane ubuninazwa bw'Imana uko biri kose iyo habonetse agasabisho iramenya ukuntu yiyerekana iramenya ukuntu yerekana ko ari Imana nukuvuga rero bishobotse yuko uwo muntu umugirira ekute tamye mugabo bidashobotse ntushobora kureka Imana kubw'ubuntu bwayo irashobora kumenya ingene irangura ibintu hari n'umuntu ashobora kuba mu bintu atani ingwara nimwe ubona muga akaguma ari kidabyi cyo ngaho akaguma ari giporoporo cyo ngaho ukaguma ubona umenga nk'akarorero ngira yatwawe n'inzoga ngira yatwawe n'urumogi kumbe yatwawe n'ubundi bubasha nta kidashoboka imbere y'umukama nk'ubu rero nk'umuntu yatwawe amashetani yamutwariye mu nzoga none wogirira ikuti umuntu w'imborego aba ataraborerwa neza kuko n'ibyo bintu ntanabyemera hari rero abo dusabira ukamusabira mu gasabisho ka misi yose ka gake umwibutse Imana ikazoza kukwishura haheze amezi cyangwa imyaka ukaza ubona kumbe n'umukama muribuka mama wa Saint Augustin yamaze umwanya unganiye imyaka irenga 50 arateba arapfa atabonye ihinduka rya Saint Augustin mugabo ako gasabisho kiwe niko kagize Augustino abamweranda gatuma na mama wiwe abande mweranda gira nagire mvuge ngo pfa kugira pfa gusenga mugasugupfa senga sabira uwo muntu hariho abantu bihenda nabyumvise muri paroisse Saint Jean Baptiste hari n'umuvukanyi aheruka ku telefone w'Igitega ambwira ngo bambwiye umuntu agwaye amashetani ntibamusabira ariko abantu ntibazi ijambo ry'Imana abazoba bemeye kandi arico bazokora uwitwa Faustin ngaho mu Rwanda we wavuga ati umuntu yabatijwe wese atagwana n'amashetani yabatirijwe iki nta kindi tubereyeho turiho kugira ngo tugwane n'amashetani utari umusirikare wo kugwana n'amashetani uri kukora kujonamika umutwe gusa ngo ntucumura none uri kufasha Imana sabwe tubwirizwa abo yatwaye bose tubwirizwa kuyibaka ibyo yanyaze byose tubwirizwa kubiyaka isigara ari mbe batakigira razurube batacu rufise ranura rukababara kandi nabwo nyine tuzobagwa byose ibyo gwanyaze byose nico gituma mubwirizwa kura mwiparuwasi ntibanyagana umuntu n'umwe mu kinama kwa dufise abantu kaza wumva mwebwe n'ibintu bisanzwe bazi ibintu bisanzwe twageze kuba nari ndibeje umuntu agashira amahera kuri konti urazi ishetani zishika kuri konti sijya mbere muzumvi mwe basi muremera ko zibaho be mureka gufina yarambwiye ati jewe nzogombe ndakuzanira amabordel amuje kubaza historique kwiyo konti haji utaragurirwa neza agira ngo yo yarafashwe n'amashetani kugezaho avuye kuverisa amahera kuri konti kugira ngo zimukubite neza na bordero yarayibura kugira ngo ntazobaze historique ngo baronke aho babikura sa aho muri Sokarti muraza ndabajana murabona ko groupe irikira nka kwaka
nko kwibaza ngo ni ibintu by'ibitoro n'ibiki. Uwo mwana afise amashetani avuze ati bo ubu ndabyansa amatara nazima, arazima. Fizike, abize fizike ni sawa, akazima. Umwana amashetani ashobora kuvuga ati bo mbere banze mu murindiragira ry'umwembe ubu nyene tumuzaniye, ubonye n'umwenge mbe pa uri ngaho. Ageze gusangira wapi ntagenda, reka tumuzane. Azubona igisa ni hostiye sabwe. Paulo yanditse ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso n'abafise ububasha, mugabo baboneka menga barafise ububasha, mugabo n'ibintu by'ibiteketeke by'ibitikatika. Igitika mwe murakizi, uri kurarubona ruhagaze gutya womenga n'uruntu, mugabo ugize gutya ukurako kajya kajya gashishwa k'inyuma, ugize gutya wonyene rurivuna. Na shetani upfa gukura kagashishwa k'inyuma gusa, nyora gutya kivunika hasi. Imana ipfa kubitavuze ati bo ubu rero ndafashe ingingo, basi babiheze. Mugabo rero muvyumve neza, hari igihe aba ari amashetani ari ku rugero rurengeye bivanye n'urugero ariko nayo turi kumwe. Hariho amashetani ashobora kuba ku rugero nk'ubu. Narigeze kurungika abavukanyi muri paroisse Icumbi, ntinya kubivuga kuko n'ibyabaye. Iyo paroisse yari imaze kutuburira abasaseredoti benshi, kandi araba nyamashetani babatwara. Umwe bari bagenda basigaye bamugaburira muhira n'impene byatsi. Akana kamwe kati yamara jewe nije njerwe kugaburira patiri. Bavyumvise baci bategura evangelisation, yandungika abantu baragenda muri evangelisation. Wari urugamba ku buryo tere mu gitondo nta bantu baba bahari, baza baje kuroga kugira ngo abantu ntibaze kugira icyo bahanoba, kazana imiti bamije, ku buryo abo twari twarungitse babwirizwa kuca bagenda nabo bakagwana urugamba hamwe. Umwamije umuti nawe uwo muti mu izina rya Yesu ntihagire icuma. Ico gihe rero haragera igihe imwe mu mashetani ivuga ati mumubona ati jewe ni jewe kiranga muri uwo muntu yahora akorera ibyo bintu ba sacerdote, ni jewe kiranga mwahora mwumva. Ati mwebwe muri ko muribaza ko hari umuntu mweyo dushobora mwembura abantu bo ngaho. Ati ari kugerageza mwagerageje kandi kenzi bacu bagiye, mugabo mwebwe muri abantu batoye. Ati ibintu bimeze gutya bwira musenyeri yaciye ahagarika mission, reka ngende. Musenyeri zapfuye kumubona basi, kandi yaciye abumukirizo. Tugire Kristo. Icyo mwomenya muri ekleziya harimwo ibanga, harimwo ububasha. Iyaba twadufise ukwemera kungana n'agafi, mugabo tukugire bazi. Aho navugiye wibaza ko ukwemera kwa duze sindishira, mugabo ngira kwa duje baje. Reka rero nje kuwusengerwa, sivyo? None ibisabwa kuwusengerwa donc kusabirwa. Ubwa mbere ukwemera kuwusengerwa canke abamuzanye. Umukama abonye uwarushe canke uremereye we aramutera imbabazi, yamara arakenera kubona ukwemera. Mubimenye Imana ni nyene imbabazi, n'umunyakigongwe, mugabo ico kigongwe kirakenera ukwemera. Luka 7:13 kuva ku murongo wa 13, mbere mvuga uwo wonyene ngo yinjiye mu nzu, nyampumyi iramwegera. Yezu arazibaza ati
muremeye ko ivyo nobishobora? ariko abaza za mpumyi nazo zimubwira ziti ego Mukama. ubwo nyene bari bakize. tugire Kristo. urumva mugabanje kubabaza kandi arukuza koko bari baje, mugaba arakeneye ukwemera kwabo. nukuvuga ntushobora gufata umuntu ngo ubonye agwaye amashetani uje uvuga ngo weho ngire ndakwereke ngo ndayabonye ahari ngo canda gusengere. oya, bisaba ko wenyene canke benewe, kuko ukwemera kwabo kuraheza kukamukirirutsa. akaba nka ba bantu bari bikoreye umuntu agwaye bakamuduza bakamushikana bamutitiburiye imbere ya Yezu. abo Yezu araheza ntaraba ukwemera k'uwo muntu agwaye, kuko wewe n'indembe, kurashobora kugwara amashetani ku buryo uri indembe, uba indembe ku buryo ataco wobwira Yezu. turi kumwe? ku buryo ataco wobwira Yezu, ahubwo ari gutera imigere kugira ngo n'iryo zina nturyumve. urumva ko atokwemera, bica bisaba ko haba ukwemera kw'abamuzanye. abamuzanye bahehe? bo muhira, bo mu nzu. Matayo 9:28 naho nyene nuko. gusengera rero utemera ni uguta umwanya, mbere ari amashetani ni nukumugora kuko acaza ari menshi. turi kumwe? uwutemera ni mumureke. igihe kimwe nagiye muri Deseya, hari ikambi y'abadeplace, sindi ko ari abadeplace, ryari rya mbere ngiyeyo, sindikira nsubirayo, sindi ko hari abantu bakibaye. hanyuma ngiye, yari umuntu bari bambwiye ngo amaze imyaka irenga 18 ari mu cumba atasohoka. ndagenda turi kumwe n'abavukanyi, hanyuma nshitse ndabaza mama wiwe uwo mwana vyagenze gute. arambwira ati kugeza ubu ntasohoka aho hantu, none wumva nitwasenga araza kuduherekeza? ngo uwo mwana ngo ngaha ngo tuba ngo nta n'umuntu amuzi, ngo aguma ngaho, ngo ntivyokunda. none bidakunda twaziriye iki? nitwasenga ntibikunda kwaza kuduherekeza? ngo ntivyokunda n'ukuri. ngo rega wewe wibaza ngo nibisanzwe. ivyo nyene bidasanzwe nivyo shaka kumenya. utoramwo kimwe ko wemera ko nitwasenga aza kuduherekeza, canke tubireke tureke guta umwanya. aho nagira nti yoramuka atavyemeye naje noba ntomboye. kuko yovyemera ntaduherekeze yohava yibaza gute? kuko none ko Imana dusenga tudategeka, sivyo? none irafise ubwigenge bwayo, ikora umwanya wayo uko ishaka. numva bavuga ati ati kubera atagihe na kimwe twari bwageze ngo turabe, reka dupfe kugira ari ugupfa kugira, nande simpfa kugira. reka twiterera inkuru, hama mbere ushatse tumusuhuze, muga ivyo gusenga tubireke. ngo nukuri ngo je nibaza yuko biza wibaza. ndamusorogera kugezaho wenyene aduze ukwemera ko kugeza ko yumva ko biraza gukunda. kuko uko namusorogera niko yaguma agira ati mbega uwo muntu yishimana iki ku rugero rw'uko ntabyo afise Yezu gusa, ubundi ndi kintu c'ikintu cyo ngaho ataco kimaze. yemeye tuja turagenda gusenga. tugiye gusenga ya mashetani atangura kuvuga. atanguye kuvuga ca ndababaza, mbega uwo muhungu wari unugurugabo bahera indyaho nyene, ibi byo rushatse byose rwagiriraho nyene, mu nzi itabona, atanagasima kariyo, hari nko mu kaga. hanyuma zitanguye kuvuga ca ndababaza, zo nyene wanashima ntitwababaje, zo nyene zicatira avuga ngo ntaco, ngo nimupfe gukura ikirenge ngango kiza atabatijwe, ngo nimupfe gukura ikirenge ngaho.
ariko ziragayana we. Kuva uwo munsi jewe nzi ko ikiza parufe niho namenyeye ko ibatisimu nahawe ari ya vrai sana. Nari nzi ko ari ya vrai mugabo naciye menya ko ari ya vrai sana. Nimwumva batayemera ivyo birabasha. Amashetani n'Imana yoyo birabizi. Birazi ko jewe nahawe ibatisimu ya vrai. Ndababwira mwumvise ko umwana wayo Mungu wanyu atarabatije. Turasenga duhejeje wa muhungu cyaraduherekeza. Ngo duherekeze cyaraduherekeza. Cyandababwira nti umbiriza mwabyumvise niho mwari muri. Uwo mwana genda mu mubwire ibyabaye byose mubwire patiri mukuru. Abaronderere uburyo muronka isakramento ry'ibatisimu gihuta. Mumubwire ngo gihuta. Acarage bamuha ibatisimu gihuta. Ko birakunda kuko none ko agwaye arembye. Cyo bamubatiza nk'urembe suko none. Basi cero mwibatisimu basi y'ibyo kumpira. Tugire Kristo. Icyo ngomba kuvuga rero hari ukwemera kwa nyene ugusenga cyangwa ikoko nintasubirizo kandi ukabivuga uko wenyene ugira ukwemera ukayishima k'Imana murabona kuyishimako ukayigara ko kuyifise umenga uruzuye naho nyene uzuye wumva ubucubwa muri wewe kumva uti none Bwana uko kwemera ukugumeko ugira uti ndazi ko Imana idatetereza ntiza kundeka. Igikomeye nuko uriko urabigira atari kugira ngo wewe uninahazwe ari kugira ngo yo nyene abariyo igirante ininahazwe. Nturiko urababwira ngo jewe ntimuzi je parufe. Oya vuga Imana mbere baveho batamenye n'uwamusabiye uwari we mugabo uvuga Imana. Ugwaye rero nibagira urwo rugendo rwo kwegera Yezu no kumurondera. Aho mvuze ugwaye ni n'uwamuzanye. Yezu yaraturondeye rimwe rizima mu kuza. Yamara ubu nitwe duhamagariwe kuja kumurondera kumujako. Urashobora gutera intambwe imwe we arashobora kuca atera izindi akemera kuza kwihuza nawe. Aha rero mu gisabisho cy'abagwaye twame tubazana kukwemera kukwizigira no kumukunda Imana atari gukunda twebwe. Yamara mwirinde kwagiriza abantu ko batemera canke ko batakize ngo nuko batemeye. Umuntu arashobora kudakira kubera Imana ibishaka uko nyene izi igihe izobigirira. Nimuce mwagiriza abantu. Nta na hamwe abatumwa canke Yezu bwiwe yigeze abikora ngo yagiriza abantu. Mugabo hari habo yari yaretse gukiza kubera kutemera kwabo. Ubwa kabiri ukwemera ko ukora ubutumwa nari nabivuze. Ukora ubutumwa ntaba mu kivunga abwirizwa kubukorana ukwemera hamwe uwo ari we wese ari ngaho agira ukwemera nk'uko ari wagira birangura. Kuko abo bose yabuteye indirimbo ayite twarigeze kuba turiko turasabira umuntu umuvukanye atera indirimbo dusanzwe tumenyereye ngo Kristo amaze gutanga Shetani yakubisaga twenge yo tudatwumva induru zikomye induru. Kumbe ya majambo ari muri ya ndirimbo ariko araranguka. Uwayiteye yayiteye azi cyo ariko aravuga. Turi kumwe n'agasabisho wari umenyereye ubwirizwa apana bya bintu twari turimo ubwirizwa kukavugana ububasha bwose. Umunsi umwe turiko dusabira umuntu agwaye ndabona yuko umwanya twadufise uraheze abantu babwirizwa kuja mu bundi butumwa. Ndavuga nti reka umuntu
ndondera ahantu ndamusiga canavuga nti sinibuka izina ingene yari yitwa ndamuvuga nti ndamushize mu mushaha wa Yezu ngo yo murone mwe tujahe cyenda nevuze ko ndamushize mu mushaha wa Yezu tugire tuje tugenda azoguma mu mushaha wa Yezu kugeza umunsi tuzogibandaniza igisabisho ivyo bintu amashetani araza kwemera kugumana nawe mu mushaha wa Yezu sa jewe nawe ntabyo nari bwigere mvuga mugani nivuge ni ndamushizeyo mu mushaha wa Yezu niyo azoguma kugeza umunsi tuzosubirira igisabisho bituma ziga yandi mayeri mugabo zadumvise ko ukwemera rero kurakomeye ngo barakura ko rero nyabuye Yezu nawe ararumura amaso avuga ati dawe ndagushimiye kuko wanyumviye ndazi ko wamunyumvira ariko mvuze gutyo kubera ishengero rinkikije babonereho kwemera ko ari wewe wantumye iri jambo ryoguma mu mutima wawe Yezu niko yavuze yarashitse imbere y'uruhafu rwa Lazaro amaze gatatu yaraboze yaramaze kunuka mugabo agira ati ivyo ari byo byose dawe ndagushimiye kuko wamaze kunyumvira sabwe ati wamaze kunyumvira nashimye ko intahe zose nguma ari zo nkiri muri paruwasi igihe kimwe umwigeme umwe naho no muvuga wewe nk'ubu ndamwibutse yitwa Janine yubatse ngaho ku Musaga uwo mukobwa jewe yiga imbere yanje niga mu wa mbere nawe yiga mu wa gatatu muri kaminuza hanyuma mbenjeje kwigisha mu gitondo kw'ishure uwo muvukanye acaza kumbwira ati jewe numvise inyuma y'inyigisho no guha umutwaro uwo mutwaro sinari bwigere nubahuka kubwira umurayike naho nyene w'umuhungu ati nari maze kubwira naka no gushika kuri Jean Pierre nangura kumbwira kumva mu mutima noneho jewe nimba arabibwiye abo bose jewe aje kugira iki urumva ba Patiri Amando ba Fupi bande ngo narababwiye ngo baramfashije ngo bica bigenda uko umwe wese arambwira icyagiye kirava nawe kuva atangura kuja mu butinyanka ari umukobwa yaragumye ava amaraso gushika ubwo hajamwo n'amahistoma n'ibiki ivyo yagiye arabikira kuri abo yagiye arabwira umutwaro ati mu gico carase guhera ngo mugabo unumvise no bikubwira ngo umfashe igisabisho ndamubaza none kwabo bose wababwiye ari jewe ujeko wumva nitwasenga wumva bizoca bihera atishatse sinzi kwesha naho gani sindakubwira iminsi myinshi ko jewe igisabisho iminsi myinshi ntaco nshoboye ncanja kubindi nofata iyinga ryose hanyuma abandi nabo sa ndamubwira ntumva dufata iminsi 3 wumva ko iyo minsi 3 iheze bitoba birakunda candeka gushango sinzi kwere bireka rero tubireke muzobandanye wisabira ngo areka tuzogire turaba nisukuraba uremera ko bizoba byaheze mwiyo minsi 3 canke tubireke ngo kuba ngo numvise mu mutima ngo no kubaho ku muhungu mbe urazi uri umukobwa aho nyene wo kwiryo shure kumubwira ati jewe bimeze gutya ivyo bintu deja c'est l'intimité n'est-ce pas ni ibintu biri intime agira avuge aca ubwo nyine acaremera jewe yemeye naciye mvuga umukama uku kwemera kwiwa bari gukorera muravye ukwemera kwanjye twabyuka mwijoro turasenga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri
ku munsi wa gatatu twari twavuganye ko tuzohurira ku bene mukama saa 9 y'umurango kugira ngo dusodere iki gisabisho. Ku munsi wa kabiri nza mu nkuka ya misa ngaha ntoye ijambo ntora Yezu akiza umugore yaragwaye ubutinyanga imyaka 38. Ubwo nyene mwisengero cantora telefone numva jani ntiwakize shima Imana nusubire gusenga usaba kuva ubu ni Hazimana wakize. Hewe duhuye bukeye je nari mfise ikibazo bukeye donc duhura nkejo duhura no munsi ngo dusodere urumva ijambo naritoye nkejo kuwa Mungu nanje nari mfise ikibazo kwa kabiri twahura kuwa mbere turahura kuwo munsi wa mbere ndamubwira nti jani ndahimba kuba umukama yaragukijije sindamubarije ngo mbega gute hari nima woba warabonye nabwira ndahimba kuba umukama yaragukijije vrema. None rero jewe jo mfise ikibazo sinda kumara umwanya munini muri adoration ndabwira Yezu ndamukengurukira nawe we ubandanye umukengurukira gusa. None rero jewe canja mbaho ngende kwitegurira ikibazo ubandanye umukengurukira Yezu. Ndagenda ndabwira Yezu merci Seigneur nca nditahira. Après imisi 3 nza numva ndabona nyandikiye message ngo hajya ngo nujya munsi naje nambaye ibyo nahora nambara muca mubibona ngo nagumye ndindiriye kwaza sabwe ngo aha nari maze imisi 3 ndindiriye ko bizohava bigaruka sa ngo mbonye rero kukwandikira message ndakubwira ngo ivyo wavuze nivyo ngo narakize ngo none nashaka kugusaba ngo tuzogirane ngo nevene ngo gukenguruka. Numviriza Janine ubwo nubwoba ushaka gukenguruka ni wikengurukane sa urumva usanga yagira ati ngira ntivyakunze atamfashije bihava bigaruka abaye kugeza uno munsi arubatse rukristo kandi ruzima kubera Imana. Bavukanye ni ngombwa tuje ku rugero rwo kuvuga ngo ndazi ko wamunyumvira apana ngo rimwe rimwe ndazi ko jewe ndababwira ukuri ndazi ko Imana yaminyumvira kandi nizigera ihagarika yaminyumvira. Wa mutegetsi ati bamvuga inyumvira yaminyumvira. Yezu rero niho yavuga gutya ati mvuze gutyo kugira ngo iri shengero rinkikije ryemere ko ari wewe wantumye. Petero nawe yagize uko kwemera kandi niko nshaka ko mujyana mu gisabisho. Yavuze ati nta feza mfise nta n'inzahabu mfise ariko ngiki co mfise ngira ndaguhe. Aleluya. Kw'izina rya Yezu Kristo umunyanazareti va hasi utambuke. Ikimuga kica kirava hasi kuko yavuga uwafise gusengesha ufise atari uwo wasomye canke wumvise bavuga. Ubundi ucuba nka babahungu bene Skeva babahungino murababona mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ngo bagenda baravuga ngo mw'izina rya Yezu rimwe Paulo yigisha sohoka niri bintu yumvise bavuga ubushetani bumwe bw'ubwisazi bukagenda bukaduma mugabo umwana w'abantu yaragwaye amashetani ya vrai yaravuga ati Paulo turamuzi na Yezu turamuzi mwe muri bande ngo acara bafata arabasokanya gusokanya murabyumva. Twebwe iwacu hari ikigabo cyakora kuri prison cyitwa Gusi sinzocibagira bagitumye bati twarabajya abantu mugasho cyagenda kibateruye kibafashe ngaha ku mabutura
cy'amapantaro kikayafata kugira cyerekane ko gikomeye kikabaterura n'abagabo babiri nacyo cyaciye kibafata nyagishetani kirabasokanya bose arindwi urabona umugabo umwe ku bantu kirabasokanya ngo kirabajegeza kirabakubita bose bataha ngo baruko zabo mukaramuka mugiye gusabira amashetani atawe mufise ari muri mwebwe azobasokanya. Petero we yavuze ngo ngiki cyo mfise ngira ndaguhe kwizina rya Yesu Kristo umunyanazareti va hasi acara va hasi basi arigiye n'ubu aracagenda nawe uzi ko atapfuye mugabo ni mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kibanza cya 3:6 ngiyi ishimikire yo gusengera abagwaye bavukanye n'abarushi kuba ujijutse kw'Imana yamikumbira atari Imana ijya gutembera ko kandi ari Imana uyifise muri wewe atari Imana ubanza kwicumita no kwikebagura kugira ngo ize. Urashobora kubisoma mu gitabo ca mbere c'abami kibanza ca 18 kuva ku murongo wa 20 gushika ku wa 40 cyane cyane akarongo ka 24 ngo bariko barikomeretsa bija kubera bariko basenga igirwamana. Eliya akababwira ati nimwicumite gose Imana zanyu zoba zahubiye ahantu ku bintu canke zikaba zisinziriye mugabo wewe ageze kuguhamagara Imana yavuze ati mukama bimenyekane ko ngaha hantu hari uvugishwa n'Imana arasenga ubwo nyene umuriro ucuratibuka murazobisomera. Igikomeye rero sugusenga tugenda nk'intama zitagira umwungere hanyuma tugasozera ku kajambo kamenyerewe ngo ribishaka ryawe yamara nukumviriza Imana hama tugasenga dukora canke tuvuga ivyo ishaka ko tuvuga kandi ico Imana ivuze tukamenya ko arico tuca twemera ko kiranguye. Mu gusozera bavukanyi muri n'ububasha bw'inyegeje muri mwebwe ntimusubire ntihagire usubira kwikengera gende umukama yaraduhaye ububasha twese twacitse abana b'Imana hambavu yaho mutima aba muri twebwe akaza kudusengera akadusengesha. Ntimugire ubwoba injira mu rugamba mugabo mubimenye neza abo tugwana sabiki sabe inyama n'amaraso abafise ububasha igihe cyose mwame mugabiye urugamba mwame mwiteguye ntihagire uwijajara nimugira amahoro ya Kristo.